aha imvura iguye umusenyi uraboneka igaraviye iraboneka kandi umutipe nawe ni mushasha Toni kuya kwanza ndamwigisha akazi kugira urabona ko ubuzima bugoye kugira nawe aronke kuntu yibeshaho mbega kugira gushikire vyagenze gute kugira gushikire nayahe makuru yaguhereje na cyane cyane je ndamuzi muri photography mu gufotora amafoto ndetse n'amasanamu meza cyane ndumva yaraje nyene yaravuga ko akeneye akazi yaravuga ko ivyo gufotora byamugoye ariko uburaka uye ndashobora kumwigisha nyene kuntu aropora kuko amafaranga nyene utayarondera inzira zose ntuyaronka akiza ngaha yakubwiye ko akeneye akanoti kiki ugiye umuntu ariko ararondera akanoti aba mfise imigambi itandukanye yaje avuga yuko haheze amezi 3 atariho inzu urumva birababaje cyane ariko buno buzima usanga mubayemwo burababeshejeho mukabaho mwitunze mukaronka amahera afatika akazi kose nyene uyugwa ko zushizemwe ishaka uribeshaho nyene namubwiye nyene yuko ari ukugerageza akaza akora nyene nk'ibi natwe dukora kugira nawe aronke kuntu abaho ko yarafise n'ico kibazo nyene cyuko yaramaze amezi 3 atariho inzu ariko murabona ko azobishobora nimwe abandanya mumwigisha arashobora kubishobora kubera ko iyo uriko wigisha umuntu akuze ntiyiga nk'umwana akora nyene nk'umuntu akuze akazi arashobora kugashobora mugabo bizomugora kubera ntivyoroshe kuko akazi kararuhisha bivanye n'ivyo yarasanzwe akora aka kazi nikazomworohera mugabo azogerageza ubuzima buragoye habaho kuduga no kumanuka imvura iri kwiragwa abantu muri ko maradukurikirana akavura kariko karatonyanga ariko no mutipe reka ndamwegere nganda mukoresha ikiganiro gatoyi musaza ni yacu safi kidogo umeze neza none ko ubuzima bugoye ubuzima buragoye ariko uko biri kose mu gihe ushizemwo inguvu byose birashoboka kandi ugashika ku cyifuzo cya sumira bivugwa yuko umuyaga nkuba ndetse wanakoresha wewe wawubaha fufi ntibigera bawuriha bisugura yuko ari we wawuriha mbega bo kwirukana gute mu kazi na cyane cyane yuko bimwe mu kazi harimo byinshi babafasha fufi bagaca bakwirukana mu kazi vyagenze gute biragoye mutane abantu baragoye cyane kuko nta biro bari bafise ivyo umuntu abisharija muhira imashini nayikoreshereza muhira kazi yavuga ko zibaje kurisha amatara ibintu mama hari amatara ya kandi n'umubosi ahara ndaza aravyumva je narakora ijoro n'umuntu nashaka kumurukira nkibiga ko niwe posting ibigani nashaka kubirungika saa 10 z'ijoro nkibona sinaryama mugabo bampemvye kunyirukana tamvo abesha ko yagurishije TV mugi nyuma yaho twarabanye ikiganiro sinzi yuko izina ryagumye ari rijya n'abakozi n'umukozi twakorana yagumye arurya abakunzi ba Star TV murazi ko jewe na mukameraman ifise kandi nibaza yuko nta na kamera mfise ariko muri wa mutima w'urukundo namamvuga ati fasha warafashijwe twese tubaye ngaha kubera twafashijwe uno mutipe je ngenda ndamuzane dukorane bro je na kamera mfise urabizi nibaze sinzi kumaze kuvyumva ariko uko biri kose kamera nibaze kwizoboneka je ndashakuze dukorane je ndabayeho ndagira imana nkaronka amahera yo kuriha inzu ariko nitwabana byose bizoshoboka mu buzima habaho kuduga no kumanuka reka ndakubwira ati ushobora kuba ufise diplome no munsi ugaca bayitabura ushobora kuba uri umubosi afise akanoti ariko bugaca atakanoti usigaranye uno musore n'umwe twari dufise mu bantu bafotora neza cyane hano mu gisagara ca Bujumbura kandi niyo mpana aracayifise n'ubu agufatiye image yabari image nziza abakazi tumusanzemwe ariko arakora bivanye nuko yoba yarakubagiwe mu kazi yaho rasanzwe akora ariko Star TV hari vyinshi twamukoreye tumusanzwe hasanze akorera muri uno mwanya tuko turavugana abakunzi ba Star TV mufashe ubwo bavuga ati fasha warafashijwe aho yarasanzwe atuye yaramaze amezi 3 atari hinzo ariko kuri uno mwanya nibaze yuko byafashe inzira namye ndi umunyakigongwe namye mfise kigongwe namamvuga ati narafashijwe cyane nico gituma nanjye nifuza gufasha abandi Yesu bavuga ati fasha warafashijwe kubera twese tubaye ngaha kubera twafashijwe muri bwa buzima nyene no gufashanya mu buzima muri vie privé yacu tuba tubayemwo n'umusore bigeze kumbwira ati umusore n'umukameramani wa mbere dufise mu gihe cy'u Burundi kandi abikora neza cyane afata n'amafoto meza cyane haba muri mariage haba mu diplome haba hatandukanye kuri uno munsi nka Starboy inkuru y'umubabaro yanshikiye bambwiye yuko umutipe asigaye akorera hano
kamera yarashize pembeni, ntituzi ko kamera yatakaye, ntituzi ko akazi kabuze. Ngiye kumuvumbura kugira nkorane nawe. Nivyo abangombwa abakunzi ba Star TV ni mwabikunda, ndashobora kumuha akazi kuri Star TV 257 kugira bigende fresh. Yo, salam. Mugo poa. Umucanga wawe ucuboneka. Imvura iguye. Iziragwa misi yose kugira uboneke. Kugira turonka ubufu. Ngoki. Uko biri kose aha niho haca amabeni aje gutora umucanga mu ntahangwa. Hano urugendo rukomeye cyane. Uno mutipe navuze ati jereka nje kumwumviriza. Nivyaba ngombwa nkumva hari impamvu ya Jino. Impamvu ifatika. Ndashobora kumuha akazi kuri Star TV 257 tugakorana na cyane cyane nta kamera mfise ariko nshobora kuba ndagira umukameramani kugira bigende neza cyane. Boss. Ahantu twoca neza na neza nyene hameze fresh ni hehe? Ahantu mashobora guca. Ntitujabuka. Oya kujabuka ngaha kweli. Tuhagarare ku mpera. Duca ngaha. Ku mpera ya. Naho. Sawa. Kururaba gusa. Kumanukana ha. Poa poa. Safi. Duce boss, ducanye. Uko biri kose rero bavuga ati fasha warafashijwe kwera twese tubaye ngaha kwera twafashijwe. Hano basanzwe bacupa novuga yuko abasanzwe bakora umusenyi sometime n'uwo mutipe asanzwe akora ngaha. Ni umutipe nemera yigeze kumfata udufoto twiza. Ni umutipe yigeze kumfata aka video keza cyane. Rero turaye ko dushobora kumuronkana cyane cyane bavuga ati iyi imvura yaguye ni usanga bari ngaha bariko bararaba karere kubera imvura iguye ikizana uwo mucanga hamwe bikaba bica bigenda neza sana. Bro ngo imvura iguye ngo umucanga ngo ushuba mwinshi. Ucuboneka. None ngaha mubayeho gute? Bayeho turakora nyene tugapakira. Bishise turose n'aba boss bakaduha mahe. Hari umutipe numvise ngo muheruka kwinjiza ngo ahora ku kamera kera ngo afotore. Uwo mutipe yaheruka kuza vuba. N'amahera yo kwinjira imbuga nije yamuguraye. Nuwo mwamahera yo kwinjira imbuga. Okay, reka turaye ko ari ngaha rero twiya tumuvugisha. Sivyo none? Arashobora kuba ari kubera korera ngaha nyene. Muga ayi imbuga rero yatanze cuga umukora nyene for free. Amafaranga y'imbuga yatanze cuga umukora nyene. Bibaye ariko akazi ko ngaha kararuhisha cyane kararuhisha ariko bishitse kunguka uraja gukora ubundi butse. Tuzi urakora ngaha mu gatondo ku mugoroka cugenda handi. Yes ko biri kose nako twamaze kwashika aho basanzwe bakorera akazi ka misi yose n'abaniga niho bibereye. Vipi sasa ma bro? Umeze neza? Komera musaza. Nkamubonye rero nguri yatonye akora ropora n'agacumba umunyu. Hano twamanuke neza. Chinga pembeni safi. Alikuwa aropora nukuri kw'Imana Tony. Ikibazo ubuzima nyene buragoye. Uno mutipe je ngena ndamuhaye akazi muri Star TV 257. Birababaca ariko. Yes abakunzi ba Star TV 257 mwamubonye wa mutipe narinje kuraba ngo ubuzima bayemwo imvura iguye baraza bakaropora bagakuramwo umucanga kugira babandanye kugirana. Reka rero uko biri kose nk'abakunzi ba Star TV ndamukoresha ikiganiro kugira nshobore kumenya byinshi bitandukanye. Yes bakunzi ba Star TV 257 uko nababwiye ati nafashe urugendo kugira nje kuraba umuvandimwe yahoze akora akazi nkakajya ujya mu cameraman ari nyuma ya kamera yahoze akora ariko ujya mu cameraman nuwo nahamagaye kugira aze kumfasha. Uno mutipe bamwita Tony Toto
do numwe mu bantu basanga bafotora amafoto meza cyane reka ndakubwira ati Bujumbura nimba hari umuntu amuruta gufata amafoto no kwibaza ko ari nk'umuntu umwe cyangwa babiri gusa n'umutipa afise impano ikomeye cyane no gufata amasanamu ariko raba akazi asigaye akora ari kumwe n'ababosi nga patron yacu umeze neza yo bimeze gute ko je nemeye kuza imvura ihise bambwe yuko imvura ihise niho muca muronka akanya ko kugira ne kuropora ano mabuye n'umucanga niho biboneka yego ibyo wavuze ibyo uvuga n'ibyo ntiwabeshe aha imvura iguye umusenyi uraboneka igaravi iraboneka kandi umutipe nawe ni mushasha toni kuya kwanza ndamwigisha akazi kugira urabona ko ubuzima bugoye kugira nawe aronke kuntu yibeshaho mbega kugira gushikire byagenze gute kugira gushikire ntayahe makuru yaguhereje na cyane cyane je ndamuzi muri photography mu gufotora amafoto ndetse n'amasanamu meza cyane urumva yaraje nyene aravuga ko akeneye akazi aravuga ko ibyo gufotora byamugoye ariko uburaka uye ndashobora kumwigisha nyene kuntu aropora kuko amafaranga nyene utayarondera inzira zose ntuyaronka akiza ngaha yakubwiye ko akeneye akanoti kiki ugiye umuntu ariko ararondera akanoti aba afise imigambi itandukanye yaje avuga yuko haheze amezi 3 atariho inzu urumva birababaje cyane ariko buno buzima usanga mubayemwo burababeshejeho mukabaho mwitunze mukaronka amahera afatika akazi kose nyene uyigwa ko zushizemwe ishaka uribeshaho nyene namubwiye nyene yuko ari ukugerageza akaza akora nyene nk'ibi natwe dukora kugira nawe aronke kuntu abaho ko yarafise n'ico kibazo nyene cyuko yaramaze amezi 3 atariho inzu ariko murabona ko azobishobora nimwe abandanya mumwigisha arashobora kubishobora kubera ko iyo uriko wigisha umuntu akuze ntiyiga nk'umwana akora nyene nk'umuntu akuze akazi arashobora kugashobora mugabo bizomugora kubera ntivyoroshe kuko akazi kararuhisha bivanye n'ivyo yarasanzwe akora aka kazi nikazomworohera mugabo azogerageza ubuzima buragoye habaho kuduga no kumanuka imvura iri kwiragwa abantu muri ko maradukurikirana akavura kariko karatonyanga ariko no mutipe reka ndamwegere nganda mukoresha ikiganiro gatoyi musaza ni yacu safi kidogo umeze neza none ko ubuzima bugoye ubuzima buragoye ariko uko biri kose mu gihe ushizemwo inguvu byose birashoboka kandi ugashika ku cyifuzo cyawe tanga imana no musi ndingambweje bandahandi nshaka kuba ndahandi hantu hari benshi bariko baradukurikirana hariho abavuga yuko akagazi kagayitse kuri wowe ubona kagayitse cyane kuri wewe urabona yuko kazushobora kuguha inoti ejo cyangwa no munsi ana kazi kagayitse mu gihe urondera mu ico ushaka uronda yo kurya donc ibintu ngivyo ntushobora kuvuga ko kagayitse akazi kagayitse ni kabi atakinjwa gukuramwo mu mara yagusa karagayitse cyane gose ariko abantu batipe hano mubanye gute ni neza kuko iyo twabaye neza ntabemera yuko ngira ivyo mba ndiko ndakora kandi nyene baranyakiye neza donc sanzwe ndakuzi nk'umufotografe akomeye nimba ari babiri canke batatu mu gihugu bazi gufotora we no gushiramwo ndetse warafata n'amavideo meza cyane kuri uno munsi uri hano habuze iki kugira ugere hano habuze iki mu buzima bwawe nimba hari ico nshobore kugikora ubuzima burahinduka uno munsi uri ahantu heza mugashobora kuba uri ahantu habi Jina cyane nakora nyene TV kana kanakora ko nyene tu arayikoreye amezi atari make mugabo byaragiye guhinduka mu nyuma nyene tu bivanye n'umuntu twakorana sinzi ko ari umuboss sinzi ko ari umuntu twakorana hama akazi karahera ntazi impamvu atakosa mfise mu buzima nyene amato nsumira bivugwa yuko umuyaga nkuba ndetse wanakoresha wewe wawubaha fufi ntibigera bawuriha bisigura yuko ari we wawuriha mbega bo kwirukana gute mu kazi na cyane cyane yuko bimwe mu kazi harimo byinshi babafasha fufi bagaca bakwirukana mu kazi byagenze gute biragoye mutane abantu baragoye cyane kuko nta biro bari bafise ivyo munabisharije muhira imashini nayikoreshereza muhira kasi avuga ko zibaje kurisha amatara buri mama hari amatara oya kandi n'umuboss ahara ndaza aravyumva je narakora ijoro n'umuntu nashaka kumurukira nkibiga ko niwe posting ibiganiro nashaka kubirungika nka saa 10 z'ijoro nkibona sinaryama mugabo bampemvye kunyirukana tamvo abesha ko yagurishije TV mugi nyuma yaho twarabanye ikiganiro sinzi yuko izina ryagumye ari rijya n'abakozi n'umukozi twakorana yagumye arurya je sinzi rero impamvu yavyo nta kuno babibaza yuko uwo mwigeme ko ari we yoba yaratumye mukugwa mu kazi uwo mwigeme mari musanzwe mukora nkaho dufate dufitaniye dukorana mu kazi kamwe
ukumva kugira ati akazi gahere twumva tugurishe TV mugabo ugasanga mu bibazo abakozi kubera twakora turi batatu asigayemo umukozi umwe umukobwa kandi ari gihe igitsina gore irago ari gihe vyimvura ukavuga ati irasize ubwenge muga kubera ko utabushoboye ngene bigenza utari bwitwara cyo bigenza uko nyene ukihangana tubikagenda uko hamuzima bukabandanya ari buba bubi babwiza abigaherwa amato asumira ngo aho usanzwe utuye ngo heranya amezi 3 biragoye mutama biragoye ari ibintu byose urumva niyo biri ntihatari okay nka Jenny baza yuko kugira nshike hano nuko ndakuzi kandi ufata amasanamu meza kandi nuko bambwiye ko nshobora kugusanga hano byabaye ngombwa yuko nzana cyane cyane yuko numvise ko imvura iguye ngaha umucanga uraboneka kugira mushore kuwuropora neza byoroshe abakunzi ba Star TV murazi yuko jewe na mukameraman mfise kandi nibaza yuko nta kamera mfise ariko muri wa mutima w'urukundo namamvuga ati fasha warafashijwe twese tubaye ngaha kubera twafashijwe uno mutipe jengera ndamuzane dukorane bro je na kamera mfise urabizi nibaze sinzi kumaze kuvyumva ariko uko biri kose kamera nibaze kwizoboneka je ndashakuze dukorane je ndabayeho ndagira imana nkaronka amahera yo kuriha inzu ariko nitwabana byose bizoshoboka nitwabana mu vyiza nibibi uko mbayeho byose bizoshoboka nama mfise umutima wo gufasha wo kwitaho ugwaruka wo kwita abantu biba vyagenze nabi kuko nanje ndamaze kwita abantu benshi baramaze kunyitaho bivanye n'ibibazo mba nagize bro ejo sinyeneye gusubira kubona ubikora ropora aba baniga bawe tuza kubaramutsa dufise n'igihumbi tubahereze dufise n'ibihumbi 5 tubahereze kuko urumva yuko bakwakiriye neza bro sio ngo my brother sinonje uvuga gusa mwaje no kugira gusa ndagushimiye kuko kubandi hano sibango no mahego vraiment no buzima mugabo ubuzima babworoshe kuba ndose umuntu ashaka kunkura ngarumva ni ibintu urumva sinonge ndagushima gusa Imana tu banaye guteza imbere sije ngo gusa ni benshi abo Star TV 257 Star TV nzoyigira brand ikomeye kandi ndashiremo abakozi benshi irevre na kamera mfite ariko very soon tuzoronka kamera kandi nakose kamera ntuzobura aho uhagarara ntuzobura kamera uhagarara ko bro ndashimye cyane ninga anyi iri kurakora hajya mu cameraman ari nyuma ni kamera nakose ibi bintu urumva ni ibintu sinovuga ngo bikubwira cyo ni ibintu nyene bitangaje kandi ubuzima butangwa n'Imana uzotangwa n'Imana ubuzima n'Imana ntukebure nawe urashobora kuba umuntu akomeye kwitevya akaronka ivyuma bikomeye cyane ariko bana bandi bafite arige uronde ubuzima bikanga mugano ntibice vyanko no musi ngo kugira ngo wabuze oya fo kushiyama inguvu no musi uraronka ejo uraronka no musi ararobusa ejo ukarya mu buzima buragoye fo yuko umuntu agumizamo inguvu nyene akora ejo shaka kuba umuntu akomeye kaba televiziyo ikomeye tukabona kuri Star Time kuba TV akomeye muri Afrika ugaho ubuzi nandi bagoye urumva afise ubuzima bugoye ivyo byose ni numbero y'Imana bivana ko n'uvyifata musa n'inguvu ziwawe ibintu nk'ivyo nyene ubuzima butangwa n'Imana jewe ndase kwa duga Double J yavuze ati nivyanka gose nzoduga nanje sinshaka kwa duga reka uno mutipe abe nk'umuvandimwe dukorane bro twagiye ubuzima butangwa n'Imana ubungiye kumereza akazi ko muri Star TV 257 agiye kuba umukameraman wa Star TV ninaje kijumbu tuzosangira ikijumbu ariko wamwigemewe wo bawaratumye kugira yako kano kazi yaho rakora ntago wagize vyiza aho uri hose uzumusaba ikigongwe kuko si vyiza umukozi yakora neza kararijora ariko arakora umuyaga nkuba wari for free yagerageje kubisigura yuko ari we yakora akazi kugira umuyaga nkuba ushobore gukora imeze gute none gambosi ko ngira ndamujana oya bimeze neza kweri kuba ugombe umusubize ku kazi yoba yaramenyereye kuko na cyane je mbona akazi ngaha ariko ariko karamugora gose ariko rero abantu bagira neza nkamwe mukwiye kubaho kandi Imana izobahezagira kuko nakani mwarahezagiwe bro nawe uvyakiriye gute eno vyakira neza cyane vraiment umukuye nko ngaha anye natwara igihe azoza kutwibuka avuga ati twari kumwe n'abagenzi reka nsubire ndabibuke kandi abantu nka bamwebwe vraiment mubayeho byo bari byiza cyane cenzoza ndaze ndose n'igihumbi jewe ngiye kuzandaza kubaramutsa yego kabisa cyenzo tumazana iporo tutacangira mu yebote kweri yego kweri je n'izina ry'Imana mu minsi 2-3 nzobona nagarutse izina ry'Imana mucake mu vyandika ahantu je narafashijwe man nico gituma nanye nifuza gufasha abandi ni byiza cyane kweri natwe uzoza dufasha kandi je ndakenye mugabo gutanga si kugira inoti nyinshi man yego gutanga ni kugira umutima wo gutanga no kugira umutima w'urukundo none mwitwa gute je banyita Star Boy mwora ku kinyamakuru bita Star TV 257 ni byiza cyane je nanje banazira Simba Ntare Simba hayo bagutazira gute je nanje banazira Amis aha aho ni fresh
ndabona n'umuniga nga bro nawe vyakiriye gute ndavyakiriye neza cyane abantu ntabene mwebwe twifuza ko bokwama Imana yokwama yabazanye ko mu bisanzwe ubuzima ntibworoshe nanjye nabifurije iterambere mu kazi neza cyane twe ngaha tukura ngaha kubona nyene umwene data yo waje ngaha sikuvuga yuko yene ari wewe yavyigize ubuzima burahinduka yaje kurondera ubuzima kandi namwe mugakora burabatunze natwebwe tukura ngaha akatubeshejeho urazi ikintu gitumye ndamukura hano nuko mbona bizomugora ko amenyera akazi mvuze ati reka nongere ndamusubize ka kazi yarasanzwe amenyere mu buzima bwiwe bwa misi yose neza cyane rero vraiment nifuza yuko umujana kazi yaramenyereye mugana twebwe aza twibuke nanjye nzoza eti abantu nzoza kuraba Simba na ti aba baniga vraiment ti aba baniga batwara abanye reka nza kuraba ubuzima bwarimo niba n'igihumbi ndabahe bagwe n'ibitumbura ngaha je nifuza vraiment n'ukuri ko abantu bene mwebwe ngo kwamaho misi yose nawe bagutazira gute banyita ticket number 1 ticket number 1 Simba Ntare Amisi nzogaruka nje kubaraba nawe bagutazira gute yandikwa Medos wa Medos turabe kamera ino ngaha turabe hariya bagutazira Medos wa Medos umeze fresh ndashima uranezerewe ndanezerewe gose nanje vuba ndagaruka kweri kabisa mari bahezagi na wewe tugomba baza kwanza Medos Amisi Simba Ntare na ticket number 1 chenzo garuka Imana bahezagira abakunzi ba Star TV yari Mr. U Mr. Recorder Mr. Gufasha chenzo kwa mafasha kwera avuga ati fasha warafashijwe kwera twese tubaye kwera twafashijwe umunezero geretse unzora avuga ati behind the camera ndi kumwe na Totodo Star TV 257 all the way from Burundi all the way from Bujumbura Imana bahezagi tuzogufana kwera kubera ujya mujama wacu ugomba kumusubiza mu kazi kiwe tuzogufasha vraiment turuciyemo n'imihezagiro n'Imana izobikora mani umuntu afise ibiguruka nibigendera ku mapine menshi adashaka gufasha uzumureka Imana izomuturira yego kabisa nibareke kubafasha ariko Imana izobereka wagiye